Turaramukije abakunzi ba Service n'Impaye TV tongera tubaha ikaze kandi mu kiganiro cyanyu shingo n'imiryango. Uyu munsi udasanzwe twasuye kubazanira wa mutumire mukunda cyane Pasteur Yves Bavumiragiye kugira ngo tumubaze intererano ashobora kuduha muri kino gihe twumva hari bitariko biragenda neza byinshi mu ngo n'imiryango. Imbere yuko dutangura kubaza ikibazo reka tumuha akanya aramutse bariko baradukurikirana. Pastor karibu muramutse bariko baradukurikirana. Murakoze turamukije abariko barakurikirana kino kiganiro kuri Service n'Impaye televiziyo. Mwaramutse turabakunda kandi Imana ibahezagire. Murakoze cyane uko mwamaze kubyumva igihe cyari gihaciye n'icyari gito mbega mwara amahoro n'amahoro yego turashima Imana. Okay, twabone turonka amatelefone y'abatubwira ngo mwabahevye rero nagomba mubabwiye ko mutari mwabahevye mubabwiye ko mwari mwafatiwe kandi mugarutse. Nivyo cyane tubandanya tubakurikirana kandi kubera ibikorwa byinshi ntitwabahevye turi hano n'ubu rero turagarutse muri bya biganiro mukunda cyane. Murakoze nk'uko mutwumva abari hirya no hino umutumire wanyu Pasteur Yves mukunda ntiyari yaduhevye yari yafatiriwe n'ibikorwa byinshi ariko Imana ishimwe uno munsi yaje. Pastor uno munsi rero dushaka kuyaga ku kintu kimwe. Turabizi yuko muri mu bantu baharugwa mu bantu b'abanyabwenge bashobora gutanga impanuro intererano abantu benshi mu ngo bakazikorerako. Dufise ikibazo kimwe kivuga ngo twumvirije ibiriko biraba hirya no hino mu ngo n'imiryango twumva hari amarira amaborogo hari imibabaro myinshi mbega nihe ntererano muyagure abariko baratwumva bumve kimwe bibiri bitatu bine boshobora gukora bakizigira ko ari ikintu gishasha cyabanyegeka mu kazi. Murakoze nk'uko muheje kubivuga ubu hirya no hino ingo usanga zibangamiwe. Hariho ibintu byinshi biko biravugwa, hariho ibintu byinshi biko birakoreka mu ngo ugasanga ingo ziriko zirasambuka. Intererano rero mfise uyu munsi nibaza yuko nimwe mu byo twofatirako na cyane cyane dufatiye ku majambo y'Imana. Imana ikirema umuntu yaremye ngo umugabo mu nyuma imuha umugore kandi yamuhaye umugore bakwiranye kugira ngo abe umufasha wiwe. Ngomba rero mu ntererano tuza kuvugana uyu munsi twishimikize amajambo abiri usanga mu migani. Turaza gufatira ku migani igice ca 24 imigani igice ca 24 umurongo wa 3 n'uwa 4 umurongo wa 3 n'uwa 4 hanyuma dufatire kandi no mu migani nyene igice ca 14 umurongo wa mbere. Reka rero tudatebeje tumaze tusome iryo jambo ry'Imana twumve ico havuga. Imigani 24 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi ubukerebutsi nibwo burukomeza. Kane guca ubwenge niko kuzuza inzu zo muri rwo. Ubutunzi bwose bw'igiciro kinini kandi bw'igikundiro. Amen. Imigani 14 naho haravuga umurongo wa mbere haravuga ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Ariko uw'igipfu arusambuza amaboko yiwe bwite. Amen. Murakoze rero n'aya majambo
tugomba twisunge mu gutanga za ntererano kugira ngo ingo zikomere, ingo zitabagwe zishikame, mu ngo haba amahoro. Twumvise rero ngo ubwenge nibwo bubaka urugo. Biradusaba rero ko mu rugo habamwo abantu baciye ubwenge. Tusigurire neza Pasteur, ico kintu kirakomeye kuko nico twumvise ko cubaka urugo. Ubwenge ni mu Gifaransa kiratahurika cane, citwa sagesse. Mu Gifaransa ni la sagesse. Gitandukanye na vya bindi twita ubumenyi. Ubwenge rero ni kintu ndemanwa. Ni Imana niyo itanga ubwenge. Imana niyo itanga ubwenge. N'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo bwenge uravye mu migani Dawidi arabivuga neza yuko bwenge ari Imana. Iyo Mana rero yaremye umuntu ikamurema imwishushanijeko, yamuhaye ubwo bwenge. Rero ubwenge umuntu arabuvukana. Uwo utagira rero ubwenge bamwita iki? Bamwita ikijuju. Ubwenge rero umuntu arabuvukana. Niyo hageze ko yubaka urugo, mwumva ko ari umugabo, ubwo bwenge aba bufise. Ategerezwa kumenya ati mbega urugo rwubakwa gute. N'umukenyezi nuko nyene ubwo bwenge aba bufise. Ategerezwa kumenya ati mbega ko hageze ko ngeze mu bigero urugo bagubaka gute. Navuze ko ubwenge ni kimwe mu mpano Imana iha umuntu. Mugabo umuntu iyo ageze mu bigero aragira abamubwira ati iki gikorwa uko kumbore kwera aba ari ubwa mbere akigiyemo. Naco gituma mu migenzo y'ikirundi umukenyezi umukobwa iyo agomba kugenda yaraje kwa bayinasenge bakamubwira ati urugo bagubaka mwene uko, akaronka impanuro zabo bamutanguriye kera, bakamubwira ingene ategerezwa kwigenza, ingene azofata neza umugabo, ingene azokwigenza kuri base bayinabukwe, kuri baramukazi we n'ibindi. Ivyo byamufasha kugira ngo ibivuye hanze ntivyinjire ngo bisavye bisambura rwa rugo. Ubwenge rero umugabo arafise ingene yaremwe, kandi n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo umugabo agirane, umugabo akunda umugore. Muri bwa bwenge Imana iha umugabo irashiramwo rwa rukundo umugabo azokunda umugore wiwe. None ga Pastor ntabaciriyemo turiko turumva umugabo w'ubwenge n'umugore w'ubwenge nkuko mwabisomye. Ngo tudomera ko nk'ibintu bitatu umuntu ashobora kurabira ko akavuga tujye mugabo umunyabwenge cyangwa ujya musore shaka ko azintwara umunyabwenge, cyangwa ijya nkumi yifuza ko nutwara umunyabwenge, cyangwa barabanye naho uyu mugore n'umunyabwenge. Ibintu nka bibiri cyangwa bitatu ngabo. Murakoze. Reka dufate ku mugabo, rutangure ku mugabo. Nako ndavuga umugabo muri kamere yiwe Imana yamuremye kugira ngo akunde umukenyezi wiwe. Kimwe rero mu vyerekana yuko umugabo akunda umugore wiwe cyangwa agomba kubaka urugo rwiwe nuko akunda uwo mugore. Murazi yuko n'igihe basezerana ko bazobana akaramata. Nukuvuga muri rwa rukundo ndemanwa afise ategerezwa kubona ko mu vyo ategerezwa kugira umugore atakintu gishobora kumukura ku mugore wiwe. Rwa rukundo nukuvuga atagenda avuga ati hari uwundi ndutisha umugore wanje. Nukuvuga
ico ni cambere ico kirakomeye cuko umugabo atawundi mugore yoshobora kurutisha umugore wiwe basezeranye. Ico kisigure neza kugira ngo menye ko umugabo wanje atawundi adutisha. Ndabibonera mu biki, mu majambo, mu bihe bikorwa. Ni ikihe novuga nti jewe ndazi ko umugabo ataza kundutisha abandi bagore. Mu bisanzwe iyo mumaze kugira ubukwe ubugeni mwubatse urugo urabibona. Ijambo ry'Imana ndetse riranabivuga yuko uwe umugabo n'umugore bacika umubiri umwe. Ni ukuvuga ko umugore cyangwa umugabo, reka turiko turavuga umugabo ategerezwa gukunda umugore nk'uko yikunda. Ni ukuvuga umubiri wanje ndawambika, maze yuko n'umugore ntegerezwa kumwambika. Umubiri wanje ndawugaburira, mbazi yuko n'umugore wanje ntegerezwa kumugaburira. Nyotewe n'umugore wanje ntegerezwa kumenya ko anyotewe. Ni ukuvuga ikintu cose nshobora kwiha nirabishako n'umugore wanje ntegerezwa kumwibuka kuko tuba twacitse umubiri umwe. Ico ni kimwe mu vyerekana yuko nkunda umugore wanje atawundi nshobora kumuritisha. Igihe ndamurutisha ubundi ni ukuvuga ko bya bindi nihaye nce ndabiha ubundi mugore nce ndabiha. Murabona urugo tugubaka duhuye dukuze, hari naho utabuzi ivyo yakuriyemo, imigenzo yakuriyemo. Birakenerwa rero yuko muri kwa kuvugana ni naho mwigana mugatahuranya. Umugabo akamenya ingene ategerezwa gufata umugore, n'umugore akamenya ingene ategerezwa gufata umugabo. Kandi ivyo byose rero mutegerezwa kugira kwihangana. Urashobora kubona uwo mubanye atava kwizima, yafashe ingingo atayivako. Utegerezwa kuraba ingene mushika ahantu hagati na hagati, hamwe umuntu ataguma hariya kuri extreme. Ukamuramena niba uri umugabo, ukaramena umugore wawe, niba uri umugore ukazana umugabo wawe mukagira ahantu muhuriye. Ivyo rero vyose biva hehe? Muri bwa bukerebutsi, kwa kuraba, kwa kwihangana, ukavuga ati ikinye kora kimubwiye no munsi ntagikore, reka nzogisubiremwe ejo. Kumbure nakimubwiye ari muri mauvaise humeur, ntamuteguye. Birakenerwa rero ko dutegurana. Mu nkingi igira kabiri umwigisha wacu atubwiye harimo inkingi y'ubukerebutsi. Mu gukerebuka rero twumvise yuko dukwiye gukerebuka mu kwigana tukamenyana n'abadutwaye cyangwa abo twafashe ingingo yo kubana. Tugakerebuka mu kugira gute, mu kuyaga, mu gutorera inyishu ibibazo biriko biraduhanga mu ngo. Apana kuja hariya ngo uhore nanje nje hariya ngo mpore. Hanyuma iyo habaye amashavu canke ibintu byose, gukerebuka kugira ngo iryo shavu riveho hakiri kare. Habayeho ibyo kuterekana iby'ubutunzi umwe agashavura, ukerebuka kugira ngo we mugaragaza ingene gestion y'ubwo butunzi zogenda, hatarabaho igifungu gihamagara ingingo mbi mu muntu. Ibyo ni bimwe umwigisha tubwiye bishobora kugabanya inyifato mbi ziriko zirasambura ingo. Uwo byarenze si gusambura gusa, harimo no kwicana mu ngo. Hari ikindi mwari mwavuze mwigisha wacu c'inkingi igira gatatu, mwokivuga ko naco guca ubwenge naco nyene nacumvise mw'ijambo mwasomye mukivuga ko twavuze ikijanye n'umukenyezi. Umugore w'ubwenge. Turakeneye mu ngo, harakenewe abagore b'ubwenge. None ibi biriko biraba no kuvuga ko mu ngo hari abagore b'ibijuju.
cyane mu dusobanurire neza tumenye na jewe mbaye umusore ejo cyangwa umuhungu wanje ejo azombaza ati mama je nshaka kurondera umugore w'ubwenge ntwara nzomurabira ku kiniki hanyuma turabe ibyo twokosora. Ijambo ryavuze ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Yego. Urumva rero umugore wese afise urugo rwiwe. Umugore rero w'ubwenge naho hoba hariho ikintu kimeze nka kibi mu rugo ntagenda aravuga ngo jewe ibi nibi kuko urashobora kubibwira uwo hanze ugasanga afise ishari kumenga twivuguruje kuri cya kindi twari duhejeje kuvuga ko bitoguma muri twebwe tubiyaga ni ukuvuga ngo tubiyaga turi babiri gusa nta wundi wo hanze ajamo mu rugo bwa mbere mu rugo donc ya dialogue ubwa mbere ni indani mu rugo kuko hanze y'urugo haza ibindi hariho ababaraba bakabona ingene mukundanye bakumva bo basambura cyane ugiye kumubwira n'akantu na gatoya aha ndakuronse nivyo agaca kubwira ibizorusambura go sawa ibigushikanayo nico gituma rero iri jambo rivuze ngo umugore akwiye kuba umugore w'ubwenge neza. Twavuze ibintu byinshi biranga bwa bwenge bwubaka ndavyibuka mugabo mfise ikibazo birinze bishika ko umugore n'umugabo badahuriza kuri bya bintu muhira ari babiri uwa gatatu bobibwira yo barinde kuko urumva hari igihe byaba hari igihe ndondera ko tubiyaga hari igihe ndondera ko dufata ingingo nkabona biriko biranka none noca ngira iki ko ntawubwira uwo ari wo wese eske nogenda kurondera baba conseiller baba expert bamwe baba bafise ibyo babazwa mu vyingo n'imiryango nojahe kwa pasteur ko mbona nazo ziriko zirasambuka nojahe inyuma yaho igikurikira ni ukuja ku mavi gusenga Imana urakoze kuko ibi byose naho twavuze Imana niyo izigama urugo nivyo ni ukuvuga hariho ibintu iyo ubonye bitanguye kwinjira utegerezwa gupfukama ukabaza Imana mbega Mana ibi ndahava gute ibi vyohinduka gute imbere yuko dutangwa kwiyumvira ba marene kwiyumvira aba pastori kwiyumvira n'abandi Imana none hari igihe umuntu yibaza uko tudasenze turi babiri umva twamaze kugiranira amatati ko tudasenze turi babiri none je inji imbere y'Imana gusenga je nyene canke ndindire tuzosubize hamwe dusenge umva naho noba ndi je nyene nosenga nkabwira Imana igatabara cane bose aho rero niho shaka ko dutekera bariko baratwumva ikintu dutegerezwa kumenya iyo twubatse urugo na cane cane turi abakristo harabamwo kwama tuzirikana gusengeranirana umugabo asengera umugore n'umugore asengera umugabo kugira ngo rwa rugo rube amahoro urugo rurakeneye amahoro kandi nta wundi atanga amahoro atari Imana Imana yoyo isanzwe yitwa Imana y'amahoro ivyo turondera vyose mu rugo ayo mahoro urwo rugo rwiza nta wundi arutanga atari Imana nico gituma ico gitegerezwa kuba mu vyambere umugabo adasengeye umugore wiwe yoca yitega iki mu mutima wiwe canke ako kanya nyene kuko hari igihe abagabo bavuga ngo je nagiye kurondera amarera nagiye kurondera ivyo ngaburira umugore n'abana ndashitse ndarushe nta mwanya wo gusenga afise aho yoca yitega iki ni ukuvuga iyo udasenze hari n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo abantu badasenga Imana bama mu vyaha iyo udasenga witege ko umwanya ari umwanya Satani ashobora kugira ante kugukubita umwereka aciye muri wa mugore utasenga
canke we wa mugore ukubita umwereka biciye kuri wa mugabo utasengeye uramubona aravyutse utegerezwa kumviriza mbega hari yafukamye wamubonye ariko aravuga n'ijambo na rimwe asenga Imana imbere yuko agenda niba atabigize bigire mu kibanza ciwe umwereka Imana sivyo nakumbure naramuka agarutse nivyo mwabivuze abagabo kenshi hari igihe usanga ibikorwa byaradutwaye ugasanga umugabo agomba kuvyuka n'uwuzi Imana agomba kuvyuka agenda adasenze agaruke adasenze ivyo ivya sasita kumbure hari naho utamubona ivyo atigera vyitwararika birakenewe rero ko mu muryango habaho umwe muri mwebwe afata izamu ry'urugo. Bantu b'Imana birashusha ahantu ntituyirengagize maze iminsi n'abagore benshi barira ngo abagabo babaye ibikoko amashetani numva ko biba gutyo iyo tutabasengeye abagabo n'abakobwa ati abagore badusaranye biba gutyo iyo abagabo batasengeye abagore babo n'abavyeyi ati abana bacu badusaranye biba gutyo iyo abavyeyi batasengeye abana namwe bana fata umwanya uko mwana musengera abavyeyi ndumvise ko iyi ari nkingi mu nkingi yaduhaye igira gatatu muri bimwe twari ko twumva bikwiye gusanura ingo za kino gihe iruhande yo kugira ubwenge iruhande yo kugira umukerebutsi dukwiye no kugira umwete wo gusenga kugira ngo ingo zacu zitabaho muhinga n'umubyeyi akanya twahora dukoresha mu bihe nk'ibi birasa n'akariko karagenda twagomba ngo tubahe akanya murangize mugire conclusion mugire ico musaba namwe abariko baradukurikirana kugira ngo dushe dusenga duheza kino kiganiro. Murakoze cyane meze rero nko usubira gucagagura kumvise yuko ubwenge aribwo bwubaka urugo kandi ubukerebutsi nabwo ngo nibwo bugira burukomeza urumva kubaka ni kimwe kurukomeza n'ubukerebutsi dutegerezwa kwama twarikanuye yaba umugabo ategerezwa kurikanura yaba umugore ategerezwa kurikanura ni vya bindi dutegerezwa kuza turagira evaluation mbega ko twubatse ubu tugeze muri progression ya rwaruko mbega rurakomeye rwaramaze gushinga imizi mbega ntaco rubomora bwa bukerebutse rero ugatuma tutahura tumenya mbega tugeze mbega biracari vya bindi vya shoshosho canke vyaragabanutse hari vyagabanutse tukiyumvira vyagabanutse kubera iki twokora tukamenya rero ko na ya Mana tuyihamagara hariho ivyagabanutse ko vyagabanutse tubandanye tuja ku mavi niba wahora usenga rimwe gusa usengera umugabo wawe canke umugore wawe wongereze kugira ngo hagire ibihinduka hagire ibihinduka kugira ngo tuzoshobore gushika kuri kakaramata twasenyera niwabona umugabo usanga aja mu kabare umugore yamusize aja mu ihoteli umugore yamusize afata amasorti n'abandi vya bindi vyo gukunda umubiri wiwe nkuko yikunda biba vyapfuye tukebura araraba hano hantu bohakorera ico kintu ukunda n'umugore wawe aragikeneye nawe aragikunda kimukorere ikindi ico wumva woha uwundi mugore atari umugore wawe umenye yuko ukoze amakosa kubera ko ico urikora nk'uwundi mugore haba kumusohokana haba kumufata neza haba kumubwira utujambo twiza haba mu kumufata neza menya neza ko bitwaye hatariho wagomba kubitwara ku mugore wawe ico ni kimwe utamurutisha
uwundi muntu n'umwe. Ego twavuze umugore twavuze umugabo n'umugore nawe nuko nyene nuko nyene ni ukuvuga ategerezwa kwiyumvira ku mugabo. Umugore yahawe itegeko n'Imana ryo kugira ngo ryo kubaha umugabo wiwe nka kujya yubaha Kristo. Ni ukuvuga rero ni vya bindi bihindukira vya bindi umugabo vyari ku mugabo ubu rero birahindukira bigiye ku mugore. N'umugore ategerezwa kumenya ati umugabo wanje niba nokora umusosi uryoshe sinowukorera uwundi mugabo ndawukorera umugabo wanje. Niba ikintu cose ciza cambere kibaho ndagiha umugabo wanje kandi uwundi mugabo. Natwe bakenyezi batuvuze ikintu cyose cyiza woshobora gukora, nimba woshobora gukora umusosi usumba iyindi yose mw'isi utegerezwa kuribwa n'umugabo wawe. Nimba ari agatwengo keza ushobora gutwenga n'ubundi muntu wese aba mw'isi utegerezwa kugatwengana n'umugabo wawe. Nimba ari keya isumba izindi keya zose ushobora gutanga mu buzima utegerezwa kuyigirira nde umugabo wawe. Urakoze tubandanye. Aho uvuze ikintu gikomeye cyane. Urasanga abakenyezi benshi biyorobeka ugasanga ntashobora gusanganira umugabo wiwe amufata mugumbire amwereke nyene yuko yaramukumbuye. Mugabo agiye ku wundi muntu canke wo bahorana kera ugasanga mu kumuramutsa aramugumbiriye bose ibintu adashobora kugirira umugabo wiwe. Pastor murakoze cyane bakenyezi, aha hantu tuhagaruke. Umugore bimunanira kugumbira umugabo wiwe ngo ashiremo ibigumbagumba byose akaja kubigumbira umugabo w'abandi. Wa mugabo bagumbira ibigumbagumba byinshi utari umenye yuko uri gisuma. Uba wibagiye rya jambo twaryumvise ko ubwenge nibwo bwira nte nibwo bwubaka urugo. Ni ukuvuga rero biradusaba umugabo mu byo ukora gushira mu bwenge mbega ko ari urugo erega rugwi wawe n'umukenyezi nuko nyene n'urugo rwawe. Kandi niba mwasezeranye ko muzobana akaramata. Aha rero niho nshaka ko abatwumviriza batahura wa mugabo wa mugore wasinye imbere ya leta imbere y'Imana ukavuga ngo uratanguje urugo wasinye kubana n'umugabo wawe canke n'umugore wawe akaramata. Ico kintu kirakomeye. Niho rero bwa bwenge butegerezwa kugaragarira akitwa kenge kose ukarondera ku munsi ukarondera uvuga ati urugo rwanje nasinye ibiki. Ni ukuvuga ivyo ukora byose bikugarukana kugira ngo rwa rugo ruzobeho akaramata indetermine gushika kugupfa. Yewe Mana ushoboze. None ga Pastor tukiri kuri ico c'ubwenge ko numvise kirimo ibintu by'ubwenge bikomeye cyane, ibyo guhoberana, ibyo gusohokana, ibyo kugaburirana, ibyo gufatana neza. None bitangurira gupfa hehe? Bitangurira gupfa ku bagabo cyane bitangurira gupfa ku bagore, kugira ngo tumenye neza aho twoshira ingufu nyinshi. Murakoze. Tukiri kuri ubwo bwenge nyene ku bijanye naho bipfira biravana. Hariho ingo zipfa kubera umugore, hariho n'ingo zipfa kubera ibituma rupfa bivuye ku mugabo. Twavuze ubwenge tugenda turadondagura n'ibintu mu rugo turakenera kandi ikintu citwa communication. Kuyaga kuvugana. Ico naco nyene ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gihambaye kugira ngo
kiri mu ma ingredient mu bintu bituma rwa rugo rukomera bwa bwenge buza kuko urashobora gusanga mu vyo warondera gukomeza urugo wowe uhoze uwundi agahora ugasanga ibintu birayangaye ni hahandi wari kuravuga ati mbega bitangurira kwande ndashobora kubona ko ikosa hanyuma ngahora aho kuvuga ati yamara hari ikintu wakoze kitampimbaye kitanyubatse aho kukivuga ugaca ugihora gica kiba nk'ihwa aho ihwa ryacumise utarikuyeyo harabora hajaho amashira kubera iki kubera wahoze cakubabaje wanse kukivuga kigaca kija ngaho kikagutuntuza none abagabo n'abagore ico ni ikintu congeyeko mu bwenge dutegerezwa gukoresha mu kubaka tuze turavuga ibyo twabonye bitagenze neza kubo twubakanye birakenewe tureke kubihora ngo bitume haba amashira ibikomere hanyuma ugasanga ugombye kukivura inyuma mugabo indani utakuyeyo ya mashira tonde twige kuvugana na vyiza na bibi tubivuge cyane utegerezwa kubikora iri ni devoir dukwiye gushira mu ngiro uhereye no munsi nimba dushaka ko ingo zacu zikira tureke kurenzaho ikintu ciza kivuge n'ikintu kibi kivuge ciza kugira ngo gitere intege kibandanye kibi naco kugira ngo ugihagarike nikibandanye kandi nikinukisha urugo rwawe murakoze tera intambuko ikindi mwavuze mu byubaka n'ubukerebutsi niki ku mugabo no ku mugore ubukerebutsi niki ubukerebutsi ni ingene twariko turavuga nko muri communication iyo bakubwiye ikintu mbega uranyaruka guca ugitorera inyishu nk'akarorero nk'akarorero harabaye ikintu kibi umugore baramuhamagaye hanyuma bamubwiye ikintu kibi nk'akarorero mu rugo umwana aragwaye muhira nk'akarorero icyo yategerezwa guca akora cyane igihe kwari ukunyaruka kugira ngo arabe mbega agwaye iki mbega si uguca tugutwara kwa muganga niba uri wowe wenyene utegerezwa guca uhamagara umugabo habaye iki kugira ngo munyarutse murabe mufate n'ingingo mbega tuca tumutwara kwa muganga hehe bikanyaruka twebwe turavuga rero ubwo bukerebutsi mu rugo reka dufate akarorero mu minsi iheze muri iyi minsi bamaze iminsi berekana mu binyamakuru ngurukana mumenya abagore usanga bishe abagabo babo ugasanga bavuze ibintu bitumye bica abo bagabo bimaze igihe imyaka myinshi kuko rero kubivuga n'abatabivugana itunga ugasanga avuze ati namwishe kubera itunga yari afise ngo ribe ry'iwanje n'umwe uravyumva ryari itunga ryari ry'umuryango kumbure wabonye washibona umengo ni umugabo yagukumiriye canke umugore yagukumiriye kubera ikintu warabibonye ubishira mu mutima ntimwabivuganako niba ari miliyoni afise mbega ntiwamubwira ati mufise amafaranga nganje mfise umugambi uyu mukabivuganako hanyuma mukabitorera inyishu itunga niba ari iry'umugabo noneho nta ry'umugabo ririho ni iry'umuryango mwabivuganye muraronka inyishu wowe ushaka ndakugurire kandi aho ushaka gahuzu keza wumvise ko umugabo yaronse amafaranga mugabo
ukeneye agahuzu keza cyangwa urafise n'uwundi mugambi ntumubwiye ubwo ugumye uhoze ugategura imigambi yo kumwica ngo y'amahera ngo yasigarane wenyine uvuga ngo mu byo dukeneye kuvugana no kuyaga ko mu ngo n'imiryango no kwicara tukavugana iby'ubutunzi bw'umuryango n'ingene tuzobijera bitegerezwa kuba bikaja ndara transparence cyane gose bine kumenga mu mico y'abagabo canke mu mico y'ikirundi ibyo bintu ntibikunze kuboneka tugira iki tubihindure nuko kumbure twamaze kubyishiramo ugasanga abagore bavuga ngo niyo ndamubwiye ikintu ntashaka kivuga hari ahahora kugira ngo arabe kumbure ingene nawe ubyifatamo erega abagabo n'abami sivyo abami ngo kimwe mu bibaranga no gucereza kurimwo ariko ubu abami basigaye babica kare abami ntibabica mugabo urumva ko hageze aho babica hari ingendo zimwe zikwiye kugira nte ko kubiteramira si kubitangura gusa tegeza no kubibera amaso ukaguma wevariwa kugeza kakaramata ugashitse cyane gose nagomba ndabasabe isengesho mu ngo ku bagabo ku bakenyezi ku bana kandi n'ubuntu bw'Imana bube mu ngo kugira ngo umuriro satani ariko araka mu ngo ukuboko kw'Imana kuzimye hanyuma abagabo bagira akenge basubire kurondera aho batakarije bahakosore n'abagore basubire kurondera aho batakaje bakosore hanyuma dusubire kumva umuti mwiza kaze musore murakoze data mwiza mana muremyi w'ijuru n'isi niwe watanguje urugo kandi ingo wazihaye inshingano yuko zibaho akaramata none mwami uyu munsi satani yarinjiye mu ngo biciye muri umwe cyangwa uwundi none turasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo ushire bwa bwenge bwubaka ingo mu bagabo no mu bagore mu izina rya Yesu Kristo turasenze ngo ubwabukerebutsi bugaragare kuwa mama no kuwa papa mu izina rya Yesu Kristo mwami babere maso ingo kugira ngo data wera bashobore kuzishikana kuri za nshingano wabaha turasenze mu buntu bwawe turasenze mu bwiza bwawe bugaragare mu ngo turasenze mwami bwa bwenge bwubaka mwami bugaragare kuwa mama bugaragare ku bagabo mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ingo zishikame mwami turahamagaje bwa buntu bwawe turahamagaje kwahugira neza kwawe mu izina rya Yesu Kristo bugaragare mu ngo turasambuje mwami imigabo n'imigambi yose mugwanizi ituma mwami ngo zisambuka ituma mwami abagabo n'abagore batumvikana ituma mwami haba kutabona kumwe ibintu mu ngo mu izina rya Yesu Kristo reka ubuntu bwawe ubwiza bwawe bugaragare mu ngo mwami ukore ibikomeye mwami mu ngo kugira ngo mwami ingo zibe mwami nzima kugira ngo data wera mwami bishobore gutuma igihugu kibi gikomeye y'ishengero bibi bikomeye kuko rifise abarituruka mu ngo bakomeye buzuye ubwiza bw'Imana urakoze data wera urakoze ko ugiye kubikora amashimo icubahiro birushiriza kuba ibyawe ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo amen. Ni kuri izo mpanuro nziza turangirije ko kuri Service Bibazo TV nimwazishira mu ngiro ugukira ni kashi mu miryango yanyu. Shalom shalom shalom.